leta y'u Burundi bwa mbere yaduhaye ikibanza mu mategeko ko kera ntivyarimo, itunganyisha na Komite National Olympique, aho tubona neza yuko kuvyerekeye amategeko igihugu cakoretse ibishoboka byose kugira inkino z'abagendana ubumuga zitera imbere. Umushingwamanza yatorewe guhagararira umukuru w'umugwi urwana muri Uganda yahunze Joseph Kony yasavye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC guhagarika imburano gushika uwahagarariye yitavye ubutungane imbona nkubone. Hari n'igikino c'urunana kuko bisanzwe ku munsi wa kane, ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Amakuru yacu tuyahereye muri Amerika. Umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping yabwiye umuhanuzi w'igisata c'umutekano muri Amerika Jake Sullivan ko Beijing yiyemeje kugira imigenderanire iramvye na Washington. Bwana Sullivan yabonanye n'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa ku munsi wa mbere w'ibiganiro vyagutse vyari bifise intumbero yo guhosha icuka kibi kiri hagati y'ibihugu bibiri vy'ibihangange kw'isi imbere y'amatora ategekanijwe muri Amerika mu kwezi kwa 11. Ni inkuru ya Laure Bika ari Beijing, mwumva mwijwi rya Jacques Niyitegeka. Jake Sullivan yamaze amasaha 18 y'inama mu minsi 3 i Beijing, mu gihe Ubushinwa na Amerika bigerageza gukemura ibibazo bitumvikanaho. Buri ruhande rurasa nkaho rwacishije make, nubwo bwose ibihugu bitavuga rumwe mu by'ubucuruzi, Taiwan, inyanja mu majyepfo y'Ubushinwa ndetse n'intambara yo muri Ukraine. Perezida Xi yabwiye Bwana Sullivan ko yizeye ko Amerika n'Ubushinwa bizabona inzira nziza izatuma bibana neza. Bwana Sullivan yavuze ko mu byumweru bike biri imbere abakuru b'ibihugu byombi bazaganira kuri telefone, kandi yongeraho ko bashobora guhura imbona nkubone mbere y'uko Perezida Biden ava ku butegetsi. Jake Sullivan kandi abaye umufasha wa mbere wa Perezida Biden wabonanye na General Zhang Yuxia, umwe mu bajyanama bakuru mu bya gisirikare mu Bushinwa. Iki akaba hari ikimenyetso cy'uko impande zombi ziri mu gufata ingamba zo kongera itumanaho hagati y'ingabo zazo kugira ngo hatabaho amakimbirane. Lohabika. Tuje mu karere naho umushingwamanza yatorewe guhagararira umukuru w'umugwi urwana muri Uganda yahunze Joseph Kony yasavye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC guhagarika imburano gushika uwahagarariye yitavye ubutungane imbona nkubone. Peter Hens avuga ko ivyo guta umwanya ari uguta umwanya no konona amahera y'urubanza. Bwana Kony n'umukuru w'umugwi urwana wa Lord's Resistance Army wamaze imyaka 20 utera ubwoba mu buraruko bwa Uganda, bituma abana baharugwa mu bihumbi 100 bahatirwa kuba abarwanyi. Araronderwa ku vyaha vyibasiye ikiremwa muntu n'ivyaha vy'ingwano, ariko ntiyigeze afatwa. Umushingwamanza wiwe avuga ko mu gihe Bwana Kony yofatwa yoca aburanishirizwa mu Buganda. Amakuru yacu tuyabandanirize i Paris, aho imidari ya mbere y'inkino z'abagendana ubumuga iri kwibera i Paris mu Bufaransa yatsindiwe n'umunya Hollande Caroline Gut. Yasiganywe ku makinga, akaba yatsindiye umudari w'inzahabu umwanya wo kugerageza na Marie Patuye yatahukanye umudari w'ifeza yakinira igihugu cakiriye izi nkino. Uburundi nabwo bwatanzwe bwaserukiwe muri izo nkino n'abantu babiri. Twavuganye na Vianney Kirajagaraye, icegera c'ubujejwe inkino mu gisata c'abagendana ubumuga mu Burundi. Ntangura ndamubaza umwidondoro wabo baserukiye igihugu c'u Burundi muri ayo mahiganwa. Komite y'igihugu iraba inkino z'abagendana ubumuga yarashoboye kuronka abakinyi babiri baserukira igihugu c'u Burundi. Abo nabo harimwo umwigeme yitwa Mushiranzigo Adeline, kabazo kuja mu mugwi w'abiruka imetero 400 n'imetero 200. Hama hakaba n'uwitwa Niko Bimeze Remy, akaba azokwiruka imetero 1500. Nabo bakinyi babiri twashoboye kuronka, mugabo hariho n'ikibazo cagiye kiragaruka cane c'umukinyi yitwa Rez yahora ahiganwa mu mugwi w'Ubufaransa. Uwo mukinyi w'umurundi yarifuje kwiganwa mu Burundi, mugabo duca turatanga izina ryiwe hamwe n'uwitwa Aline ko katabona, mugabo ico no kwita abajejwe kuraba abashikanye reminima basanga dusigaranye babiri, ariko kuzana babiri mugabo
twebwe iciyumviro twari dufise kwari ukuzana abakinyi 4 kuko nibo twari dufise kandi tubona twizigiye mugabo urumva aho isi igeze irafise ingene ishiraho les minima de performance ubu rero twasigaranye 2. muri kino gihe none amagara yabo yifashe gute bariko bavyifatamo gute? Novuga neza yuko amagara yabo ameze neza, nukuri twaragize amahigwe, leta iradufasha turaronka ingene tuzanana n'ujejwe amagara y'abantu, ajejwe amagara y'abakinyi muri komite y'igihugu ijejwe inkino z'abagendana ubumuga, ubu turi kumwe ku mwanya aguma akurikirana abakinyi. Mu mahiganwa aheruka hari abaje guhiganwa bidoze ko atabufasha bukwiye bahabwa na leta y'u Burundi. Ico kibazo n'ubu kiracahari? Ubu leta y'u Burundi yaragerageje gutandukanya, kandi si na leta y'u Burundi n'isi yose yagerageje gutandukanya komite paralympique na komite national olympique. Ubu bamwe bose bafise organisation yabo. Twebwe komite yacu igerageza gukorana nabo bose bajejwe ivy'inkino. Ku bisanzwe ntawe twovuga ko atadufashije, na cane cane twoshimira na leta y'u Burundi ko leta y'u Burundi ubwa mbere yaduhaye ikibanza mu mategeko ko kera ntivyarimu, itunganyisha na komite national olympique. Aho tubona neza yuko kuvyerekeye amategeko igihugu cakoretse ibishoboka byose kugira inkino z'abagendana ubumuga zitera imbere. Rero ikintu c'uburyo ni c'umwanya, umunsi butabonetse cyo buraboneka. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, hariho abadufasha abandi twoshimira nka komite y'isi yose, yo iradushigikira cyane, n'ubu iguma idutera intege kugira ngo dushobore guparticipa, iragerageza kudushigikira kugira tugume tuboneka. Uwo yari Vianney Kirajagaraye. Tuve i Paris tuje mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ingabo za Israel zirabandanya ibikorwa vya gisirikare mu karere k'abamwe abanyapalestina ka Cisjordania Israel yigaruriye, naho abantu babije i Jenin bavuga ko amabarabara agaragara bidasanzwe. Amakuru avayo ni make, ariko umunyagihugu aba mw'ikambi y'impunzi y'i Jenin yabwiye BBC ko batinya kuratswa mu gihe bosohoka hanze. Yavuze ko urwamo rw'utudege tutagira abadereva twa gisirikare n'urw'amasasu hirya no hino rutigeze ruhagarara. Umugurugwana witwaza idini rya Israel wavuze ko umwe mu bagaba b'ingabo yishwe. Igisirikare ca Israel kivuga ko cishe abagwanyi b'abanyapalestine 5 mu musigiti wo mu gisagara ca Tulkarm. Umudiplomate akomeye mu muryango uhurikiyemo ibihugu vya Buraya Joseph Borrell yagirije abashikiranganje ba leta ya Israel gutanga ubutumwa bw'izankano ku banyapalestina. Tukiri mu burasirazuba bwo hagati nyene, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye akamo igihugu ca Israel guhagarika ubwo nyene ibikorwa vyayo bikomeye vya gisirikare mu buraruko bw'akarere k'abanyapalestina ka Cisjordania kigaruriwe na Israel. Abantu n'imiburiburi 11 barishwe n'ingabo za Israel kuvejo, nk'uko bivugwa n'abategetsi b'abanyapalestine bajejwe ubuvuzi. Ni inkuru ya Yolande Nera ari Yerusalemu, mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Mu gihe intambara yo muri Gaza ikomeje guca ibintu, ibikorwa bya mbere bikomeye bya gisirikare bya Israel mu burasirazuba bwo hagati mu myaka 20 ishize bikomeje gutera impungenge amahanga. Umukuru wa Loni avuga ko intambara igenda ikaza umurego ituma umwuka usanzwe ari mubi urushaho kuzamba. Umukuru w'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Joseph Borrell yamaganye intambara ishobora gukwira hose ikomotse muri Gaza. Abanyapalestine baravuga ko hari inkomere, amazu n'ibikorwa remezo byangijwe mu duce twa Jenin, Tulkarm, Nablus na Tubas. Igisirikare cya Israel cyo kiravuga ko kiri mu bikorwa byo guhangana n'iterabwoba, ko hari abo cyataye muri yombi ndetse ko cyanafashe intwaro. Iki gisirikare kivuga ko kishe 5 mu bagize umutwe witwaje intwaro w'abanyapalestine mu gace ka Tulkarm. Aba ngo bakaba barimo n'umuyobozi w'uyu mutwe muri aka gace wari umaze igihe yihishe mu musigiti. Yari inkuru ya Yolande Nere, mwariko murumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Ubu ni saha 11:40 muri studio za BBC London, ni saa 12:40 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru ya carabandanya.
Tugaruke ku mugabane wa Afurika aho intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani ivuga ko hakibuza ubushake bwa politike bw'imigwi ishamiranye bwo guhagarika ingwano. Tom Perriello yaragerageje amezi menshi kubahuza kugira habe agahengwe ko guhagarika ingwano, ariko akavuga ko imigwano yabandanyije. Hafi ca kabiri c'abanyagihugu bo muri Sudani barabangamiwe cane n'ubukene bw'ibifungurwa kandi abantu barenga miliyoni 10 barateshejwe izabo. Naho haje imfashanyo z'ibifungurwa mu misi iheze ziciye ku mupaka wa Chad, Bwana Perriello yasavye imigwi ishamiranye ibandanya kubangamira itangwa ry'imfashanyo zimwe. Tugume muri Sudani nyene, ishirahamwe mpuzamakungu ry'agateka kazina muntu Human Rights Watch rivuga ko impande zibiri zigwana muri Sudani zishe zibore zigufa kandi zifata nabi abantu bari mu minwe yabo. Iryo shirahamwe ryarasuzumye amareresi yafashwe mu mwaka uheze yerekana ihohoterwa ryakozwe n'igisirikare ca leta ya Sudani, abagwanyi b'umugwi wa Rapid Support Forces n'abandi bagwanyi bawushamikiyeko. Ni inkuru ya Wirose muva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Mu ntambara ya Sudani hari video nyinshi zasohotse ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza ibyaha by'intambara birimo kwica n'ibikorwa bibabaza umubiri ku bagororwa cyangwa bibatesha agaciro. Human Rights Watch ivuga ko kuba abarwanyi bifata amashusho ubwabo bariho bakora ayo mabi bigaragaza uburyo bumva ntacyo bikanga batazahanwa. Washoboye kandi kuronka ibimenyetso bigaragaza ko igisirikare cya Sudani cyangiza imirambo y'abantu. Uwo muryango urengera ikiremwa muntu wemeza ko bwishi mu bwicanyi bwo mu kivunge bwagiye bufatwa amashusho bwakozwe n'umutwe wa Rapid Support Forces. Human Rights Watch ikabisaba ko hakorwa iperereza kugira ngo ababikoze babiryozwe. Wirose, ubu tuje muri Ukraine naho aho umukuru w'igisirikare ca Ukraine yise ingwano barimwe n'abarusiya mu buseruko bw'igihugu nk'ikigoye cane inyuma yo kumara iminsi itari mike ku rwesero. General Alexander Sirski yavuze ko Uburusiya bwabarashe ibintu vyose bahambije mu bitero mu gihe bagerageza gufata igisagara ca Pskov. Yavuze ko ingabo ziwe zaciye zikoresha uburyo budasanzwe bwo gukomeza uburinzi. Moscow yari yavuze kare ko yafashe ibindi bisagara bibiri biri mu buseruko, kimwe kiri hafi ya Pskov, ikindi naco kiri kure mu buraruko bwo mu karere ka Luhansk. Imbere yo kuja mu runana tugaruke muri Afrika, igihugu ca Niger cemeye kurungika ingabo zaco mu ngabo z'akarere zigwanya abagwanyi b'umugwi witwaza idini rya Islam inyuma yo kuzitahukana hamaze gukorwa itembagazwa ry'ubutegetsi n'akagwi ka gisirikare. Izo ngabo z'akarere ziriko ziragerageza guhagarika ibitero vyambukiranya imipaka vy'abagwanyi bashamikiye kuri Al-Qaeda n'umugwi witwaza idini rya Islam. Umuyobozi mukuru w'igisagara ca Niger yasohoye itangazo inyuma y'inama na mugenzi wo muri Nigeria. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yaratosekaye nyuma yaho umuryango w'akarere ko mu burengero CEDEAO ukangishije gutera Niger igihe Mohamed Bazoum yatembagazwa ku butegetsi mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Agnes ngo yari adasinziriye. Byamugendekeye bite? Nadine we yarembye. N'urunana. Urakoze kunkangura mama. Sinzi ko bwakeye pe. Niko se muku arwaye se? Niba arwaye cyangwa ndi muzima simbizi nanjye mama. Yumvire icyo nzi nuko ntigeze nsinzira ijoro ryose ku buryo rwose agatotsi nkabonye none ha mu rukerera. Ni nako gatumye rwose bingendekera gutya. Aho se kandi ubwo nyine warayireba amashusho kuri iyo telefone yawe. Mama Karame, nukuri imyitwarire mfite si yanjye pe. Umenya hari undi muntu waje yinjira muri njye atangira kunkorera mu pe. ngo iki gute nye? Sigarana agahinda kenshi ku mutima wanjye y'umwana wanjye ampamagaye akambwira ko adukumbuye kandi ashaka kuza hano nkamubwira ngo nabaretse. Ariko rero nyesi nawe ntukajye witisha umutwe rwose. Ariko si ukuwitesha mama.
ni ukuri ibi ndabirambiwe rwose, ndabirambiwe kwitwara uko ntakwiye kwitwara. ariko nyesi wawe Byose ni amakosa yawe, ni wowe wambujije kubwiza Chris ukuri. Iyo mbimubwira simba ndara amajoro rwose ntasinziriye. erega ikintu cyose kigira igihe cyacyo wa mwana we. None se nzabaho mu bwoba kugeza ryari koko mama? Nzakomeza kwibabariza umwana mubuza kuza inaha kugeza ryari koko? Kandi ko nanjye ibintera ihungabana rwose. Kugeza igihe Kirisi azagusaba akanagukwa. Singishoboye kwiburiza umwana uburenganzira bwe. Lopez azazi ikizaba nzanywa umuti. Ndakubujije nyesi mwana wanjye. Sigaho kubwira Lopez ngo azi n'ahangaha i Nyarurembo rwose. Ahubwo ukomeze urebe ukuntu wabigenza uriya muhungu yihutisha ubukwe. Hanyuma aza gusabe anagukwa. Ariko mama rwose, ahubwo kugira ngo tube tworoheje ikibazo, hari icyo njye nari ntekereje wakoranye. nakora iki se mama? Wowe uzajye gusura uwo mukobwa wawe mu mujyi, bityo urukumbuza gufitiye rugabanyuke. Hanyuma se ko nshimye rwose urwo rukumbuza mfitiye ruzagabanuka, urwo agufitiye n'urwo afitiye bagenzi be biganye bizagenda bite? Ariko ubwo koko ubwo uzabura ikintu ubwira umwana ngo abaretse gatoya koko nye? Kandi rero ugomba kugenda ntutindeyo kugira ngo na Kirisi atazakubaza impamvu wagiye mu mujyi. Muri make uragira ngo nzave i Nyarurembo njye mu mujyi Kirisi atabizi? ese ubwo igihe nahereye nguhamagara tuvuge ko utanyumvaga shanduti? Wapi? none se kutazanye za nama z'iwanyu n'ihene ngo tujye kuragira ku musozi ubundi twikinira umupira? Wapi sha Oba? Tutiwe ntumbwire ko utari buze n'aya macenga yawe rwose. Uzi ukuntu uryoshye umupira iyo nagutoye tugatsinda ba niyo nkuru na ba Kagabo. Uyu munsi nta mwana w'iwacu n'umwe uri buboneke, kuko ubu Kagabo na Ngenzi nabo papa yabahaye indi mirimo. Wese kuki utakinguriye amatungo ngo ihazane tujye kuyaragira tuyacunge twikinira? Papa yankundiye se sha, ubu musanze aho akora nkora akazi ko kumuhereza amatafari, isima n'umucanga. Yakugize umuhede ku ishantiye none? Bisa n'ibyo, kandi sha papa arakoresha. Ntatuma unaruhuka noneho? Niyo ndebye ku ruhande gato ahita ntuka. Mwana we, ko numva bitoroshye. Ntibyoroshye nyine, ariko ngomba kubikora Oba. Harimo n'igihano ko nagize amanota make. Ukwihangana ukagakora nyine. Ntabigira neza sha, genda mwana uragira unikinire. Nyaruka sha udasanga umusaza yabishye akakubanzaho ikiboko mbere yo kuwukoresha iyo mirimo agiye kuwukoresha. Sawa Bama we, ntawerekeza mu mpinga, gusa wirinde konesha imyumbati y'abandi, kuko nawe umusaza bushombe ntiwamukira. Ni no kwitonda byo da, hagize ihene yigira gitamisi ugira ngo namukira. Ayiwe, uzi ko ufite umuriro Nadine? Mfite imbeho ahubwo mujyana. Nahoze nota akazuba aho hanze biranga, nza hano ngo niyorose ariko naho hakonje n'ukuri. Nta hanze haruta hano ubundi. None se ejo wagiye ku kigo nderabuzima bakubwira ngo iki Nadine? Yewe se wowe nyine sinavuye hano twumvikanye ko ugiye kujyayo se? Erega ku kigo nderabuzima ntaho nagiye mujyana. Ngwiki ubu uryamye utarigeze ujya kwivuza Nadine? Nanjye sinjye mujyana, nanjye sinjye rwose. Ngo si wowe? None se ninde wundi koko wa mubyeyi? Urahinda umuriro, urotaka umutwe, imbeho umubiri wose, ibyo byose ni ibimenyetso bya malariya, kandi urabizi neza ko mbi cyane ku mugore utwite. Ndabizi rwose mujyana, ariko simfite uko njya ku kigo nderabuzima. Byuka ahubwo, byuka ugiye nonaha. Ndagiye si ikigo nta mafaranga mfite, nkaba nta na mituweli mfite mujyana. Ntayo rwose, ntayo. Ibi ni ibiki amatwi yanjye yumvise ra? Nadine, ntufite ubwisungane mu kwivuza? Kuri se numvaga ko wabitinyuka Nadine, ukaba uri aho nta bwisungane mu kwivuza uzi neza ko utwite. Cyangwa ndemezeho buriya arabufite kuko yishyurwa na Stefa, ari mu bagize umuryango. Naho rero njye ntawe mfite umuryango, nta muntu umwishyurira rwose. Cyakora byo nta kivuriro ufite, ariko rero itegure kuko ugomba kujya ku kigo nderabuzima ukavurwa hakiri kare. Ariko uyu mubyeyi mubwiza iki we ko ntacyo mfite kinjyana ku kigo nderabuzima ko mubwiza iki? Ariko ubwo uzi ko ibaye ari malariya nk'uko tubikeka, ishobora kuguhitana we n'umwana utwite. Ese mujyana ubu njya ku kigo nderabuzima mfite kuko bamvure, simfite amafaranga, simfite mituweli, ndajyaho rwose gute? Iki ntabwo ari ikibazo cyawe wenyine Nadine, ni icyacu twese abatuye Nyarurembo. Itegure ngiye kureba umudugudu, ubuyobozi burebe uko wafashwa kwivuza mu maguru mashya.
nawe wasetse mbese miga ariko mana wadutsadatsada mana me urasasa gusa nta kindi nyamara rero ibyo mvuze ni ukuri rani rwose kubera kuba nyirabukwe wabakomeye ntabwo nabigendera sinakubwira yewe ntacyo nawe uryoherwe no gukina n'umwuzukuru wawe migambi wanjye se nibyo miga ongera usekesha ongera useka kibare we yego umwana wumva uruzi ko umubwira guseka maze nawe ibihanga akabyanika de umwuzukuru wanjye arumva da ngaho rekera mwana we rekera twabyinnye twaririmbye twasetse ngaho rekera aho mama nganire narangwida kandi rero ukuntu nkunda abana ubu narize rangwida mukamesha uzi ko rangwida arize koko di nishimye cyane nikomera nyabazu baba we dore ngo wa mwana arandeba di nikomega urandiza warangiza maze ukanyitegereza utyo ariko mana yanjye ahise akunsekera rero umwuzukuru wanjye ntakina rwose baba we atumye nkumbura umwana mutoya mu rugo rwanjye rwose abashye ko bamaze gukurerega ariko se nyesi yagize vuba koko akaguha kuzukuru wawe nkurikije igihe wambwiye ko wa musore uyobora ikigo nderabuzima yaje iwawe ntibarambiranye koko gusa ntubwire iki kuko nyabazu ahubwo ko ubu ngubu ngiye n'umukobwa wanjye nyesi twahuye n'ihurizo rikomeye ihurizo rimeze riterambere urabizi ko umukobwa wanjye nyesi afite umukobwa w'inkumi ari we rupesu ariko uzi ko uwo mwana yibagiranye nyaruremba koko rangwe ndamwibutse di kagakobwa keza gacumbagira afite ubumuga ntacumbagira nawe ubwo uvuze ko acumbagira ubu ngubu mu kanyamara muvuga ngo ko ari n'igicucu